bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Mu kiganiro ku kivi cyo kuri no mugoroba twashimye kubayagira ku bijanye n'ibikorwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaranguriye mu ntara za Kirundo, Ngozi na Muyinga muri izo ndwi zibiri twaraye dusozereye. Olivier Mukunzi nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro kaze. Kwigerekerezo rya gatatu ntwarante uyu mwaka w'2017 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragirishije inama baburamatari b'intara zose z'igihugu. Inama yabereye muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo. Muri iyo nama rero bakaba barabiye hamwe ivyerekeye ubuzima bw'igihugu ufatiye ku kugene intara imwe yose yifashe. Bakaba rero basanze umutekano wifashe neza muri rusangi. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu yarabahaye impanuro zitandukanye mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, aranabashimira ku kugene berekanye umutima wo gufashanya ku ntara zahuye n'ibibazo bitandukanye, bikerekana gufashanya, gufatana mu nda no gutabarana vyamye biranga basokuru. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu ati hagiye gutunganywa igikorwa cyo kwegeranya imfashanyo zitandukanye mu ntumbero yo gushigikirana hagati y'abene gihugu, ico bita solidarité sociale mu rurimi rw'igifaransa. Kurikira umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa akaba yarakiri icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu muri ico gihe. Tubaburamatari rero bose barongoye intara z'u Burundi bashikirije ingene ibintu vyifashe mu ntara iwabo, aho bose bamenyesha yuko amahoro n'umutekano atari gasishwa rumuri. Mbere bakanezerezwa cyane nuko imvura iri kwiragwa neza mu ntara zose zitandukanye, byo bigatanga icizere cyuko umwimbu ushobora kuboneka uhagije. Kindi naco cavuzwe kandi ciza nuko abahunze igihugu benshi mu ntara zitandukanye bariko baragaruka. Nyine cyo umukuru w'igihugu rero amaze kubumviriza yahaye ijambo mushiranganje w'intwaro hagati mu gihugu arabunganira. Uwo nawe akaba yisunze inama yagiranye na baburamatari mu ntango z'iyindwi, aho baciye n'ibindi bibazo byose bashikirije. Nyine umukuru w'igihugu yishura ku ngingo zofatwa ku bijanye nabo bantu b'intumva, nabo bantu badahaha basubiye barekuwe hisunwe ryateko giwe ryo mu ntango z'uno mwaka, ariko bakabandanya bakora ibyaha. Yamenyesheje yuko abo bantu bomenyeshwa neza yuko basubiye gufatwa bari mu bakora amakosa nk'ayo bakoze batazobihanganira, bazoronka ibihano birengeye ivyo baronse, kandi ko batazosubira kugira ikigongwe naho hoba ikindi kigongwe c'umukuru w'igihugu. Nico umukuru w'igihugu kandi yashimiye cyane baburamatari ku kuntu batsimbataje amahoro n'umutekano mu ntara barongoye. Arabashimira cyane kandi ku mutima wo gufashanya berekanye mu gufasha intara zahuye n'ibibazo bitandukanye. Arababwira ati nimukomeze uwo mutima, ati kujya dusangire ikivi mu bikorwa rusangi, mu bikorwa bitandukanye, mu nyubako rusangi, dusangire n'ikigega, dusangire n'umwimbu, tugaruke ku mico myiza n'imigenzo n'akaranga kabasokuru bishira imbere gufashanya, gufatana mu nda no gutabarana. Aca mbere amenyesha yuko hagiye gutunganywa, ico ni gishasha, hagiye gutunganywa n'imiburiburi rimwe mu mezi 3 igikorwa cyo kwegeranya imfashanyo zitandukanye z'ibifungurwa, zaba iz'impuzu canke amahera, kugira ngo abarundi bashobore gushigikira abari mu bihe bigoye, kuko nta vyama bimeze neza. Nyinshi mu gihugu kandi yababwiye ati muri kanure umwansi w'igihugu akoresha uburyo bwinshi, ati ntakoresha ibigwanisho gusa, ati ico tubona muri no minsi bagerageza guhungabanya igihugu baciye mu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ati ivyo navyo babikora mu guturira amasoko, ati ibindi bakora n'ibijya bita umugwazo, habaja kugura imibero y'ibitoki canke amashugwe y'imirima kugira ngo baze batere inzara abantu kandi bari baremye bari biteze kwimbura. Abandi nabo bagasahura amabanki, abandi bagasahura poste, bagasahura microfinance. Avuga ati birakenewe cyane yuko haba y'amakomite ahurikiwemo bose y'umutekano, abantu bakaja baracunga neza ubutunzi bw'igihugu, bakaraba inyifato abantu bafite inyifato babona yuko ziteye amakenga, bakamenyesha abajeje amahoro n'umutekano, bagaheza
bagafata ingingo zibereye. Ikindi naco n'icyo mukuru yasavye nuko mu gihe leta ifise umugambi wo gukwiragiza amasoko atandukanye mu mazone yose y'igihugu mu kiringo c'imyaka 5 nuko kandi babura amatari n'abandi barongozi botangura gutegura abene gihugu kuja mu mashira hamwe. Ayo mashira hamwe kandi atamashira hamwe ntakora ibintu bisa, abantu ntibaje bariganana, ishira hamwe rimwe rikoze ibi irindi rikora ibindi bitandukanye. Ati kandi mugereze gukoresha rujya gwaruka gwaheje amashuri utararonka akazi, ati ko n'umutaho ukomeye kuko gwaruka rurafise ubwenge n'ubutunzi bw'igihugu budasanzwe. Ikindi bamenyesheje ni wa mugambi wa leta y'u Burundi uzofasha abene gihugu kumenya inyifato zibereye, kumenya iyo bava kuko utazi yava naheza ngo amenye ni yaja. Nimwe yise mu gifaransa campagne nationale de moralisation de la société. Atabarundi basubira bamenye imiryango yabo, inkomoko yabo, iyo utazi iyo uva ntumenya ni yuja. Ikindi yasavye babura amatari no kugenzura neza yuko ya mashira ngo itama ONG yisunga amategeko y'igihugu. Ivyo bidashobotse ayo mashira hamwe agafatirwa ingingo zisabwa n'amategeko. Yabararitse kandi yabasaba yuko borarika bene gihugu kwitabira umugwi w'igihugu uje gufasha abarundi kumenya ukuri no gusubiza hamwe ari wo CVR, gutyo abarundi bakamenya bagashobora kumenya kahise kabo, bakamenya ibyabagoye, bakabiganira gutyo ntibaze basubire iyo bavuye. Yarangije bamenyesha yuko vuba bwango hagiye gutunganywa ingendo zitandukanye z'abagize leta hamwe n'abagize inama nshinga amateka n'inkenguza amateka bakishikira ku kivi kugira ngo baremesha bene gihugu, babahe n'imfashanyo aho bikenewe, bongere kandi bababwire n'ukuri kwibiri mu gihugu. Inyuma y'iyo nama nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja gushikiriza imfashanyo igizwe n'umuceri n'ibiharage ku miryango igera ku 200 y'abene gihugu b'Ibusoni bahuye n'uruzuba rwatumye umwimbu ugabanuka muri yo ntara. Avuye aho Ibusoni nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese urugomero rwo kuvomera imirima y'umuceri mu mwonga wa Nyavyamo muri komine ya Ntega. Urwo rugomero rukaba rwubatswe ku mfashanyo y'imiliyaridi 15 z'amarundi zatanzwe ni banki y'iterambere rya Afrika BAD. Kuri urwo rugomero kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaratanguje n'ubworozi bw'amafi. Buramatari w'intara ya Kirundo Melchior Nankahomba yarashimiye ibanki y'iterambere rya Afrika BAD ku kugene iriko irashigikira intara ya Kirundo mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Agashima ko urwo rugomero ruzofasha mu kongereza umwimbu w'umuceri kugira ngo usahirize ibindi bitegwa na cyane muri kino gihe ihindagurika ry'ibihe rikunze kubangamira iyo ntara. Nayo uwaserukiye ibanki y'iterambere rya Afrika BAD yamenyesheje ko imigendanire myiza iri hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'iyo banki imyaka irenga 50 irarangiye idahengeshanya gufasha mwirangurwa ry'imigambi itandukanye y'iterambere hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Akamenyesha ko iyo migenderanire yagiye iratsimbatara kandi ko itigeze itosekara mbere no mu bihe bigoye igihugu cagiye kiracamwo. Akamenyesha ko uyo mugambi uzofasha kwimbura umuceri bishimishije kuko ngo bizotuma basarura incuro 2 ku mwaka. Ati tuzobandanye dufasha Uburundi mbere no mu yindi migambi mu bisata bitandukanye nk'ico gutwara abantu n'ibintu, ibijanye n'amasoko ntanga nguvu, mu bijanye no kugwiza akazi kugwaruka n'ibindi, mu ntumbero yo gukomeza iyo migendanire myiza iri hagati y'iyo banki y'iterambere rya Afrika BAD n'igihugu c'u Burundi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije akaba yarashimiye iyo banki ku kuntu yagumye hafi y'igihugu cacu c'u Burundi no mu bihe bigoye. Akaryo keza no munsi no gushimira abakunzi b'igihugu cacu c'u Burundi duhereye ku banki y'iterambere ya Afrika ku vyiza nk'ibi baterereye abarundi kuduteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Kubw'ivyo rero tubakomera amashimwe cyane. Nabakunzi koko bugira kabiri twaje kandi gutanguza icese no bikogwa. Twaje gusanga abene gihugu nga mu ntara ku Kirundo ku TV ariko kandi turafise n'abakunzi benshi. Twagomba dushimire ibanki y'iterambere ya Afrika kuko imigambi baduterera badushigikiramwo si mike ni myinshi kandi kuva kera ntibigeze bahinduka na karukunzi amazi ashobora canka kanya muragumana.
iyi banki rero iterambere Afrika iramaze gushikana imyaka 50 ikorana n'u Burundi, kandi uko byagiye turaca mu bihe bigoye canke byoroshe ntibigeze bavirira abarundi kuko bakunda abantu bagakunda na Afrika. Kubw'ivyo rero twakomera abashicane kuko ari abakunzi b'ukuri. Mu migambi badushigikiyemo myinshi ntabwo cyacu Burundi myinshi abenegihugu murayibona. Hari imigambi badushigikiyemo mu bijanye no kubaka amabarabara meza. Ayo mabarabara meza mubona asizwe kaburimbi atari make, yibangi iterambere ya Afrika yaradushigikiye. Yadushigiye kandi no kubaka ingomero zitanga umuyaga nkuba. Iradushigira kandi mu migambi y'iterambere biciye mu burimyi no mu bworozi muno muzi mubona munsi. Yo yakanye yadushigikira mu kuronka amazi meza n'ibindi. Tongera amashi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ati uyo mugambi rero ukaba uje nk'inyishu mu iterambere ry'igihugu cacu c'u Burundi, na cane cane ko hazoboneka umwimbu ku rugero rushimishije cane. Bikorwa banyakirundo vyatwaye uburyo bwinshi cane, ni miliyaridi 15 z'amafaranga y'amarundi. Umuceri uzokwimuka buri mwaka hano muzorima kabiri umuceri, hanyuma kandi uwo muceri bambwiye neza ko buri mwaka amafaranga azovamwo ashika imiliyaridi 15 ku mwaka. Murumva imiliyaridi 15 bakoresheje muri yo muceri muzoronka umwaka umwe, muce mubandanya muronka umuceri mwinshi cyane. Uwo muceri rero turifuza yuko wotubera isoko ry'iterambere ridasanzwe ngaha mu ntara ya Kirundo. Nimuze murira amatama yose, muce mugira amashirahamwe, mugire amasandugu yo kuguranana ndetse no kuziganya. Umwe mufungura undi mushora cyangwa muhingura kugira ngo murongo ubundi buryo buzobashikana ku yindi migambi. Baratubwiye kandi ko abanyakirundo bakunda amafi. Abatubwiye neza yuko azoboneka amatoni ashobora gushika 500 ku mwaka y'amafi. Kubw'ivyo rero ayo mafaranga azova ngaha muri ubworozi bw'amafi muze muyakoresha imigambi y'iterambere, muyatware mutagira ikimazi. Uyu mugambi kandi bamenyesha kandi yuko aruhande y'amafi batanze n'inka nyinshi cyane aho mu micungararo, inka nyinshi cyane n'imbere nyinshi cyane. Iyi ngabanwa mugiye utabona gukoresha murayibungabunga neza nk'amata y'abashitsi, kuko n'umugambi uzodufasha kurwanya inzara ndetse na gwaruzwa no gokwaka atuzokwama turima twimbura. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu kandi yahamagariye abarundi kwijukira kurima uturima duto bashobora kuvomera kuko ngo dusahiriza imiryango na cyane mu gihe cici. Abarundi twaramenyereye nabi, twasanze ko mu kwezi kwa gatandatu izuba ryatse usha mu kwezi kw'icenda, murumva ukwa gatandatu ukwindwi umunani ukw'icenda tujya twicaye kandi ziri ngaho twovomera, tugatera imboga, tugatera ibiharage, tugatera imyungu, tugatera amarengarenga, tugatera ishayoti, tugatera ibitunguru, tugatera amashu, ajya amezi tuvomera gusa. Muci rero gura kino gihe uno mwaka iyi ngendo yo kwama twicara gusa amezi n'agahe tutarima ibintu byo dufasha kuronka bimara umwanya mutoya tuyisezere gura mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kw'indwi. Abarundi mwese tubararikiye kugira umwitwarariko wo kugira uturima mukavomera. Mu gihe rero intara ya Kirundo ikunze guhura n'uruzuba biturutse kwihindagurika ry'ibihe bigatuma umwimbu ugabanuka cyane, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yahamagariye abanyakirundo eka mbere n'abarundi bose gukingira ibidukikije. Uno musi kandi turamutse twakira bino bikorwa bidasanzwe kandi mu bihe bidasanzwe, kuko intara ya Kirundo mu bisanzwe n'intara Imana yahezagiye cyane. Kuva muri kahise birazi neza yuko intara yitwa ikigega cy'u Burundi. Iyo ikirere cagenze neza abarundi bose baca babimenya. Kuva kera ivyimuka vyimuka ngaho mu Kirundo biraryoshe cyane gose. Twaje kandi mu gihe kidasanzwe ko minsi mikeyi iheze turiko turarengana, ndabona hose yuko asa n'icatsi kibisi.
siko byahora bimeze. Intara ya Kirundo irakunda guhura n'uruzuba, ariko twaronse umwanya uhagije ko bahimiriza ngo twitwararike ibidukikije, haba tunasenga Imana kuko Imana yitanga imvura. Ibyo dukora n'amaboko yacu n'ubwenge bwacu tubikore, ariko imvura itangwa n'Imana. Mu minsi yeze rero ntabwo twaronse umwimbu mwiza bituruze guhindagurika ry'ibihe. Iryo hindagurika ry'ibihe naryo mwumvise neza ko rimwe na rimwe rishobora gukomoka ku bikorwa atari byiza by'umwana w'umuntu. Si twebwe twenyine twahuye n'ingorane yo kubura ibyo dufungura, ariko ngaha mu Burundi tuvuga ko bigendeka cyane. Imana yaratwibutse. Mu bindi bihugu birakomeye cyane. Mwere ngaha haruguru yacu hari inzara kubera uruzuba. Muri Tanzania hari inzara kubera uruzuba. Muri Kenya hari inzara yoyo izura inzara. Abenegihugu barenga igice cy'igihugu kiri mu ngorane cy'inzara n'ibitungwa biriko birapfa. Tubandanije mu Buganda nuko nyene, tujye muri Ethiopia nuko nyene, tujye muri Zimbabwe hoho byarunyutse. Abarundi turivugisha, twatuye gushimira Imana gusumba ibindi bihugu, kuko naho babonye uruzuba ari wacu nta bantu barishwa n'inzara, nta bitungwa byacu birishwa n'inzara, ntibirashika. Ariko mu bindi bihugu ndababwiye biriko biraba. Kubw'ivyo rero uno munsi turashimira cyane, twavuze yuko abakunzi ubabona mu bihe bigoye, amazi ashobora cyangwa yakanya ucubona abakunzi abaribo. Uno munsi turafise ngamushitsi aserukira igihugu c'Ubushinwa. Ari bakunzi cyane igihugu c'Ubushinwa, ni igihugu gikunda Uburundi kuva Uburundi burozi naye kwikukira kugeza no munsi. Inacho tuba bino minsi rero kubera ko twaciye mu ruzuba, mwaraye mwumvise yuko igihugu c'Ubushinwa mbona akajyo kubashimira, shimira usebe igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi, baraye bashikirije leta y'u Burundi amatoni ashika 5,000 by'umuceri ngo bashigikire abarundi tuje ku kivi. Tubakomera abashika. Twagomba kandi twena kano kajyo ko gushimira na bose abakunzi b'igihugu cyacu cy'u Burundi badahengeshanya kutuba hafi, bakadushigikira no bakiriko. Abo bose bashigikira Uburundi mu bihe bigoye n'ibyoroshe, tubakomera amashi cyane. Kuko mu Kirundi ari abantu twita babakundukize, ingorane zibonetse baca bigira, ariko abakunzi bacu b'ukuri tubabona mu bihe bigoye. Abarundi twashaka kwaremesha yuko rero dufise abakunzi, amazi yacu yakanya batwama hafi, hama natwe tuba dufise natwe abo dukunda tukabashigikira. Tugiye amahoro! Ku munsi wa gatandatu bukeye bwaho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarifadikanije n'abenegihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu bikorwa byo kubaka ikibuga c'inkino ca kijambere co ku Gasaka. Ari kumwe n'userukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi n'abandi bashinwa basanzwe bakorera aha mu Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yarifadikanije n'abenegihugu mu kwegeranya amatafari yo kuduza impome z'ubwugamo bw'ico kibuga, hamwe rero no kuvanga isima.
avuye aho kuri stade ku Gasaka nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja muri komine ya Mwumba ku mutumba wa Buye aho abene gihugu bariko bariyubakira ishure ry'igorofa inyubakwa izobigizwe n'amasomero 12 n'ibiro vy'ubuyobozi. Ivyo bikorwa bikaba byari bijanye no kuvanga isima n'umusenyi byo gusasa ku mushinge w'ayo masomero. Ku musi w'Imana igerekezo rya gatanu ntwarante uyu mwaka w'2017 aho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yararamutse asangira igisabisho cyo kuri uyo musi w'Imana n'abakristo bo mw'ishengero ry'urutare ry'ibuye muri komine ya Mwumba. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu ijambo ry'Imana yigishije akaba yashimikiye ahanini ku kwizera Imana. Nyene icubahiro ati ukwizera Imana niyo nkomoko y'ivyiza byose. Tumva yuko ukwizera ari inkomoko y'umugisha, inkomoko y'umunezero biva ku Mana. Ukwizera Imana guhishijwemo ubwiza bw'Imana. Mu kwizera Imana harimo ububasha n'ubushobozi budasanzwe. Basokuru barayabaza bati uja mu ijambo utazi kugira gute ugashinga utazi kandi basokuru batubwiye gusa mwiza kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo aravumwe wizera umwana w'umuntu. Kuko hagari igihe ugasanga abantu barizera abantu gusumba Imana. Umaze kwizera abantu gusumba Imana bamaze gutaka ubwambere na mbere wizera Imana ushobora byose. Basoko badusigiye uburimbo bukomeye cyane rurimo isengesho rivuga ngo Burundi bwacu Imana kuduhaye ikudutungire n'ibintu bihambaye cyane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye ababwira ibintu 9 birekeza ukwizera Imana. Ubwambere hari ukwemera gukorana no kubana no kugenda n'Imana mushobora byose. Ico ni cyambere. No kwemera wewe ndakunda abantu gufata iri banga ryo kwemera nagatangaza. Kwemera kwizera Imana nagatangaza kuko kunyegeje ibintu byinshi. Uca wemera rero wizera Imana mushobora byose, wemera kubana nayo, kugendana nayo no gukorana nayo. Iki kintu cyambere gisabwa mu kwizera Imana. Ubugira kabiri ari kumenya gusaba Imana. Imana ntuyisaba ko wishakiye. Oya, mwumvise ryaje muri tubwira ngo nimwaguma muri jewe, sibyo? Mukaguma mu majambo yanje. Musobe cyo mushaka cyose kizera gute? Kizobabera kuno. Gatatu, ibiherekeza rero ukwizera Imana kuri wewe kugendera mu majambo yayo, ko majambo yayo ni ikintu cyane gikomeye. Ubwa mbere no gushigwa hejuru. Gushigwa hejuru. Imana ishaka gushira hejuru igihugu cyashatabagaye. Igihe umwami wacu Yesu Kristo yavuka bavuze ngo nta cida cova he i Nazareti. Gushigwa hejuru rero hanyegeje ibintu byinshi cyane. Ushobora guhabwa icubahiro. Cyo cubahiro wo kubira kuti gipime ku munzani aco wotora. Nigipimwa eka nikinaboneka uko bogifasha. Bose baciye. Icubahiro likinyegezwa c'Imana. Gushigwa hejuru umuhezagiro w'Imana. Hamuhezagiro w'Imana maze kuza hari bice bikurikira rero umugisha nawo n'ibintu bigaragara kana no kugendana no kugendera mu muhezagiro aho uri hose. Ibi biragukurikira iyo wizera Imana mushobora byose kujya mu bavyumvise n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ingufu zawe zose ukayikunda. Numwete ukomeye cyane kwizera Imana, umwete
kuko bigomba gukora ku kwizera ari byinshi. Muri bwe byashikiye Yobu byabashatse kumukura mu kwizera, agwana intambara ikomeye cyane n'umugore we warimo. Aranga ati tukiyomana kuko wabaye nabi, abana baduheze ko, ibintu byaduheze ko, nawe uragwaye uteye isoni, tukimana upfumupfa. Ariko urumva iyo ntambara kugwana n'umugore wiwe, yongera arahagarara ngo eka Imana yabaye ivyambere itume no munsi mbaho akanwa kanje kandinde kuva ku Mana. Nico bituma Yobu yagize iherezo ryiza, ivyo yari yabuze byose Imana yaramushumbusha mu kwizera gusa. Gatanu, kugira umuhezagiro mu ruvyaro. Buryo uruvyaro ni ikintu gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana tubwira yuko ingabire ya mbere itanga ku muntu no mu gihugu no gwaruka n'abana. Amafaranga. Ingabire ya mbere Imana itanga mu muryango n'umwana. Kuko Imana iraze neza yuko utegeza kubandanya ubaho. Umwana ni isoko ya byose. Umwana ni ubushobozi budasanzwe, niyo ngabire itanga gusubiza ingabire zose. Gatandatu, iyindi nyungu iza mu kwizera ihagaze cyane cyane mu kugira urugendo rwiza, kuko ukubaho kwacu ni urugendo. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo urugendo si urwacu, ni urw'iki? Ni urw'Imana. Kuko ijoro rimwe ni urugendo, isaha imwe ni urugendo, kuko uva hamwe ugaca ahandi. Ukwezi ni urugendo, indi turayimaze tuzi ku munsi ugera indwi, uru ni urugendo. Uno munsi turi mu rugendo, kandi urugendo si urwacu, ni urw'Imana. Uno munsi ntuhaguruke n'imodoka ugende nta accident ugize uragarutse muhira bice bihagwihera ngaho, shima Imana twarakoze. Yindi ngaruka yo kwizera ugira indwi, nashaka kugira neza yuko umuntu wese afise ubwansi. Nturaba abansi rero ntibajya gusa, abansi n'umuryango baba nawe muvukana baragira ubwansi. Izo ni intambara ducamo, intambara ducamo. Abana bakugambanira atacu zira, ariko Imana irakuneshereza intambara udashobora kumenya ukuntu utofu ushoboye. Insinzi z'Imana zitandukanye n'insinzi z'abana bawe, kuko ari intambara wowe udashobora kugwana ngo ushobore, zigwanwa n'Imana yonyine ushobora byose yonyine. Umunani, gushingirwa intahe n'Imana ushobora byose. Imana irakunda abantu bayizera, muguha insinzi Imana iragushingira intahe. Uyu muntu yabaye umuhizi mu kwizera kumwe kwa Yobu. Niba nabwo ati wewe ndagushumbujije kabiri, ndagushingira intahe, uri umugororotsi, wowe n'intambara nyinshi cyane, none ndagushingira intahe imbere y'abantu bose, ndaguhaye umugisha, ibyo wabuze byose ndabigushumbujije kabiri. Reka abarundi mwe bayobona mwebwe. Icenda, ni uguhabwa ububasha n'ubushobozi. Inyungu igena no kwizera Imana, ni uguhabwa ububasha n'ubushobozi biva ku Mana. Ibi nabyo si ibindi, nabyo ni iki? Ni ingabire. Hari ingabire Imana iha abantu bayizeye. Salomo yagendeye mu mugisha n'umuhezagiro wa se Dawidi. Hamagerigire rero Salomo abaza Imana yamubaza ati Salomo, saba icyo ushaka. Salomo arabati jewe ndakwisabye ubwenge bwo kurongora n'abantu ntiboroshe. Imana ishaka rero wewe, kuko gusaba ubwenge niko kubaha Imana. Murabyumva? Niko kwizera Imana. Kubahoraho iryo tango ry'ubwenge. We yasabye ubwenge kuko yari yizeye Imana ko atahandi buvuga ubwenge atari ku Mana. Imana yo tugusabye neza uri mu bantu bizera. Ati ndaguhaye ubwenge, ndakongeye n'ubutunzi, ndakongeye no kuramba, ndakongeye n'ubushobozi n'ibindi n'ibindi. Dukomera bashimana yacu. Avuye muri ico gisabisho nyene icubahiro mukuru w'igihugu yarabonanye ngaho nyene ibuye n'intwazangabo zo mu gisirikare n'igipolisi zijejwe gucungera inzego z'igihugu zari ziramutswe zipfurizanya umwaka mushasha.
waserukiye izo ntwazangabo akaba yarashimiye nyir'icubahiro umukuru w'igihugu ku mutima w'urukundo yama yaberetse mu kubaba hafi mu gihe bama bakeneye impanuro za Sebarundi. Nyir'icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarabakeje ku kuntu badahengeshanya kwitanga mu gikorwa bajejwe cyo gucungera inzego z'igihugu, mbere aca abaha n'amanota 96 kwijana. Nagira maze ndabakeze mwebwe ndongozi Ntwazangabo ndetse nawe mwubakanye kubona mwarakoze bigashimwa n'umwaka uheze, mugakora mwivuye inyuma mukoresha ubwenge Imana yabahaye, mubikorana umutima w'urukundo ubuvandimwe kugeza no munsi. Tukaba rero dushima yuko umwaka uheze mwakoze mutiziganya, inzego z'igihugu ziratekanirwa, imirimo irarangurwa nabo mujeje gucungira umutekano, ku buryo n'umwimbo rero mubona neza yuko wagenze neza. Kubw'ivyo rero twagira tubakeze kandi tubashimira ku kwitanga mwakoze. Bino bikorwa mukora biraruhisha cyane, ariko umutima niwe nyamukuru wabashoboje n'Imana yabashoboje kugira ngo uno munsi mushobore kuroja hamwe muravi yagenze neza n'ibitagenze neza. Ariko ku ruhande rwa twebwe twabanye twagendanye umwanya munini yiya nago bakengukira cyane yuko mwakoze ku buryo mwebwe se muri ngaha anye nawe mwubakanye mumenye neza ko mwakoze neza cyane ku buryo mwaronse amanota 96 kwijana. Kubw'ivyo rero birahimbara iyo umuntu yakoze neza ataruhiye ubusa, ukabona yuko wakoze birama kandi bitera iteka igihugu, n'ibintu Imana ibashimira cyane. Kurande rw'iwacu rero turabashimiye kandi turabakeje, tuyipfuriza n'umwaka mushasha twari dutanguye 2017 kuzobera umwaka ubwa mbere kandi ntidukekeranya umwaka w'amahoro y'Imana, kuko amahoro y'Imana ibindi byose twovuga niyo vyugariye niyo biri. Muze mugira amagara meza, muze mukomeze umutima w'urukundo, mugambira gukunda Imana n'umutima wanyu wose n'ubwenge n'inkomezi zanyu zose. Muze mwegera Imana gusuma uko mwayegera umwaka uheze, izoce bahingabiri nyinshi cyane izobashoboza, kandi bizobashoboza si kuri mwebwe gusa, abo bana bose mureze ibyo muzokora byiza bizobaherekeza namwe mutazomukihari, kuko muzo mwakoze ibikorwa byiza cyane. Kubw'ivyo rero twagira twasabire ku Mana mushobora byose yuko n'umwaka w'2017 mwobozoronkamwo inkomezi muga cyane cyane ndabasera jewe inkomezi ziva ku Mana. Tubasera kandi mu mwaka 2017 kugira ubwenge tugusaba Imana nabwo ari ubumenyi bwo mu ishure murabizi bwo mukarisha ubwenge muge ikintu cyitwa ubwenge ni bwabo ni bujanye no gutandukanya icatsi n'ururo ikibi n'iciza. Nibwo bwenge ndabipfuriza ko mworonka no mwaka kugira muze mubera kandi karorero abandi bari nyuma ariko murigisha n'abandi bazoza mu rwego. Nyir'icubahiro umukuru w'igihugu akaba yabasavye kandi gutanguza ishiramwe ryo gushikikirana kugira ngo rizobabere akaryo ko gukomeza ubucuti hagati yabo n'imiryango yabo. Kigira gatatu twagomba kubasabira no kuzogira ikiganza ciza mu byo muri ko murakora. Ikiganza ciza ni ikintu gihambaye cyane. Ubugiye umuntu arakora akabona ko atari kimwe karashikako biraca intege. Abo twifuza ko mugira ikiganza ciza duhereye mu miryango iwanyu, kuko umuryango bujya urugo niwo mushinge w'igihugu no mwibizwa shingiro ko byanditswe. Turifuza yuko mwebwe mwubatse Imana yobaje imbere, kuko nimwakomera umuryango n'ugwe uruzokomera. Imana ibakomeze ibaha ubwenge bwo kuzubaka no kuzikomeza, hama rero muje ku kazi naho byose bizoce bigenda neza. Twagomba kandi no kuremesha n'abandi rero kubwo imvo z'akazi byo twama ducamwo, murabizi ukubaho kwacu no kw'Imana, umuntu kubaho no gupfa kwacu no kw'Imana. Nta muntu ategura ngo nzopfejo cyangwa nzopfa hirya y'ejo. Igihe kigeze Imana yavuze ati uno munsi uritaba Imana ntubisimba. Ariko tukifuza yuko rero
twebwe icyo Imana dushaka ko ni rwa rukundo. Dufate yuko mwogira nk'umuryango kugira ishirahamwe nawe utazoba ukiri muri urwo rwego, muri iyo ishirahamwe narakozemo kandi ifisemo uruhara. Muri iryo shirahamwe rizo bishirahamwe ryo gushigikirana. Iyo gushigikirana nirwo rukundo rurama. Umuntu azayumve neza yuko twese ngaha ku isi ntizokwamaho, ariko umutima w'urukundo uze wame ugaragara. Je ku ruhande rwanje rero nkaba nemeye yuko muri iryo shirahamwe naje nzohera ico mfashije. Dufashanye ku ruhande rwacu turi kumwe, amazi yacu wacanwe yakanya. Murakoze, Imana ibahezeye. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yarangije abasabira ku Mana ngo izobafashe muri uno mwaka kugira ngo babandanye basenyera ku mugozi umwe, banaronke n'inkomezi zizobatuma bacungera neza inzego z'igihugu. Ku munsi wa mbere igerekezo rya gatandatu ntwarante uyu mwaka w'2017 nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yazindukiye mu gikorwa cyo gutera imbuto z'ibiraya mu mirima yiwe iri ku mutumba wa Rutanga zone Ngoma muri komine ya Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Akaba yabanje gusengera izo mbuto yongera ashima n'umwimbu wari wabonetse mu isarura riheze. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu atugukura kw'ibiterwa, ugukomezwa n'ukwezwa vyose biri mu biganza vy'Imana. Imana nziza wora uri mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, turengutse ubugira kandi muri no murima kuno musozi tuje guteragira izi mbuto z'ibirayi. Era batugisize mu biganza vyawe kugira ngo twebwe nk'abana b'abantu mu kwizera turaze kuzitera, ari ukomezwa no gukuzwa hamwe no kwama Mana yacu no kwiwawe. Tubishize mu biganza vyawe no birayi tuye guteragira uno munsi igerekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2017 tubishize mu biganza vyawe. Uwo musozi tuye gutera kuno birayi tubishize mu biganza vyawe no murima ngo bimezwe nabi bikuzwe nabi zo vyamishwe nawe zo turi nk'umwimbu musesekara. Tubanje gushima no gukengura ku mwimbu twaronse ubuherutse mu gusoroma hano hantu, wabaye umwimbu w'igitangazo utari bwabone mu muryango wacu ndetse mu gihugu cacu Burundi. Kubw'ivyo ishimwe ni ryawe. None Mana yacu ugutera no kwacu ukomezwa no gukuzwa no kwawe no kwamishwa no kwawe, turagusavye izi mbuto duteragiye. Mana yacu uratanga imvura ku rugero, utange n'akazuba gakwiriye, utange n'akayaga gakwiriye, maze Mana yacu nagera kwimbura tuze tugaruke dutanga ishimwe kubitangaza n'iko byo wakoze. Igisumba vyose n'ivyamara kwera abazoyifungura ko bose bazafatwe mu n'ubushobozi bw'ijuru, baze bakiraga kiza gukindukira kumenya gukoreka ngumeko, maze Mana yacu bazoba abakozi bawe. Izifungurwa ibiterwa nitwabiteragira n'ivyamara kwera abazoyifungura ko kandi bizabere umuti uvura ingwara zo ku mutima no ku mubiri, maze bagaruke bashime ibitangaza n'iko byo babakoreye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubigusavye kandi tuvyizeye. Amen. Ngaho nyene kuri uyo mutumba nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarasaruye ivyamwa vya pastèque haciye ukwezi kumwe bitewe. Uretse ko ico camwa gifise akamaro kanini cyane mu mubiri ngo kiranafasha kandi mu kuba ibisasizo vy'ikawa. Kuri uyo musozi kandi yaragenzuye n'ibindi biterwa bitandukanye kandi biteye igomwe nk'ibiharage vyatewe mu gihe c'impeshi. Avuye aho nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaciye yerekeza muri zone ya Rukeco komine ya Busiga muri yo ntara nyene ya Ngozi, aho bene gihugu bariko bariyubakira isoko rya kijambere. Iryo soko rikaba rifise ibibanza vy'idandarizo bigera ku 62 n'amahangara abiri, rikaba ririko rirubakwa n'abene gihugu ubwabo biciye mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Ibiro vya nyenicubahiro umukuru w'igihugu bikaba vyabaterereye amabati yo kurisakara. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yarangirije ibikorwa vyo kuri uyo munsi mu vyegwa muri komine ya Mumba, aho yasanze ku kivi abene gihugu bariko bariyubakira isoko rya kijambere. Ibikorwa vyo kubaka iryo soko bikaba bigeze ku ntambwe ishimishije.
mugwa mukuru w'intara ya Muyinga naho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragishije inama y'umutekano ku rwego rw'igihugu, hakaba hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya ndwi ntwarante. Iyo nama ikaba yari yihurikiyemwo abaserukira inzego z'umutekano, iz'ukivuna abansi, iz'ubutungane n'abandi bose begwa n'ikibazo c'umutekano w'igihugu. Muri rusangi rero bakaba basanze umutekano wifashe neza ku bice 96% nk'uko twabishikirijwe n'umuvugizi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu inyuma y'iyo nama. Muri rusangi rero basanze umutekano wifashe neza hirya no hino mu gihugu, naho hari utunenge tumwe mbere twovuga ko ari dushasha, aho twovuga nk'ibikorwa biza gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu, ugasanga hari abantu bimba bakongera bagashora ubutare bidaciye mu mategeko, hari n'abandi bahereza umwimbu w'igihugu w'ibiterwa njabukama canke ibiterwa mbumbarugo bigashoka hanze, kandi mu gihe tuzi yuko mu Burundi hariho abatari bake babikeneye. Aho havuzwe kandi ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora guhungabanya umutekano nko kwiba mu mabanki n'ivyo bita ama microfinance hamwe na poste. Iruhande y'ivyo twavuga ko ari bishasha bishobora kubangamira amahoro n'umutekano, haravuga kandi n'urudandazwa rw'abantu bamwe usanga bava mu bindi bihugu bagaca ngaha mu Burundi bariko bafata inzira ija mu bihugu vya Aziya. Mugabe ivyo vyose gishimishije nuko ababijejwe bamafata ingingo zishimishije kugira ngo bitorega umuti, mbere n'utugwi tw'inkozi z'ikibi cyangwa utugwi tw'abantu bitwaje ibigwanisho igihe cyose tugaragaye turaheza tugasamburwa. Ikindi cashimishije cyane muri iyo nama nuko hariho gukorana neza hagati y'abagize inyabune, mbere hakaba no gukorana neza hagati y'abo batware bari bakoranye uno munsi hamwe n'abatware bagenzi babo bo mu bihugu duhana imbibe. Umushingwamanza kizigenza wa Republika yasavye yuko mu gihe bimaze kugaragara ko hari abantu bakunda gutoroka bava mu mabohero, bamwe mbere ugasanga ni bamwe n'inkozi kibi karuhariwe, asaba ko mu Burundi ho kubakwa ibohero ridasanzwe ryotuma abo bantu badashobora guca mu ryahumye abajejwe ubutungane n'abajejwe gucungera amabohero. Ico cimviro cashigikiwe n'umushikiranganje murongoye, mbere n'icubahiro umukuru w'igihugu yavuze ko azoterera kugira ngo ivyo bashobore kubishikako. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu rero yatanguye gushima ibikorwa vyaranguwe muri iki kiringo c'amezi 3 n'inyabune, arabakeza cyane abasaba gutera baje imbere. Yavuze kandi ati yaba Uburundi ivyo abantu abansi babwo babwifuriza arivyo vyabaye ntituba tugeze aho tugeze uno munsi. Ati Burundi abansi barakoze ibishoboka vyose bagerageza kubucira icobo, ariko Imana irabucira icanzo. Ati reka tubandanye dukora dufatanye mu nda, ati nankeka ko Imana iri kumwe nacu, ivyo vyose ibibazo byose dufise zoja turabitorera umuti buhoro buhoro. Ati hari vyegeranyo bikunda kwandikwa, atari ko ivyo vyose nta na kimwe bishobora gushikako kuko hariho abatari bake mu makungu, ati ko bazi neza yuko mu Burundi hari abagabo bijunja n'ijambo, bazi ko mu Burundi hari ivyiza bihakorerwa. Ati n'ikimenyamenya n'ukuntu Burundi bwama bwitanga mu gufasha hirya no hino mu kugaruka no gutsimbataza amahoro mu gihugu. Nyene cyo umukuru w'igihugu rero yaremesheje abarundi, arababwira yuko batogira ubwoba, yuko naho hariho utugorane twatewe n'ibihe n'ihindagurika ry'ibihe, Uburundi ivyo byose buzobivamwo, na cane muri kino gihe tutanguye kubona ko akavura kariko karagwa. Nyene cyo umukuru w'igihugu yagabishije cane abarongoye amabanki, abarongoye ama microfinance, abarongoye amaposte bimaze kugaragara ko muri no misi hibwa amafaranga menshi cyane, ugasanga rimwe hariho gukingira ikibaba kwakozwe nabo bayarongoye. Avuga ati abo bategezwa kumenya bakamenyeshwa neza yuko ayo mafaranga atari amafaranga yabo, ahubwo ari amafaranga abanyagihugu baziganije kugira ngo bazi bayikore ko muri kazoza, mbere ashobore no gufasha mu irangurwa ry'imigambi y'iterambere itandukanye. Inyuma y'iyo nama rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaraciye kuri stade ya Kijambere iriko irubakwa ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga kugira ngo yirabire ibikorwa aho bigeze. Akaba yasanze ibikorwa vyo kubaka ico kibuga ca Kijambere biteye ku ntambwe ishimishije. Muri ico gisata nyene kijanye n'inkino, nyene icubahiro umukuru w'igihugu muri ubwo rugendo yagize muri zo ntara zo mu buraruko bw'igihugu, akaba yarifatikanije n'umugwi Areruya FC asanzwe akinamwo mu nkino zawuhuje n'iyindi migwi.
ku muhingamo wo kwigerekezo rya gatatu ntwarante Areruya FC yakinye n'umugwi wa kaminuza y'Ingozi urukino rwarangiye ku bitsindo 4 vya Areruya FC kuri kimwe c'umugwi wa kaminuza y'Ingozi. Muri ivyo bitsindo 4 rero vya Areruya FC ibitsindo 2 bikaba vyinjijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu naho mu rukino rwa kivandimwe rwahuje Areruya FC n'umugwi w'abashinwa basanzwe babangaha mu Burundi, Areruya FC ikaba yatsinze ibitsindo 8 ku gitsindo kimwe gusa c'umugwi w'abashinwa. Muri ivyo bitsindo 8 vya Areruya FC ibitsindo 2 bikaba vyinjijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Uwaserukiye abo bashinwa muri urwo rukino akaba n'umwunganirizi w'userukira ubushinwa ngaha mu Burundi yarashimiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu ku migenderanire myiza iri hagati y'u Burundi n'ubushinwa, akaba yamenyesheje kandi ko urwo rukino ruje mu ntumbero yo kugaragaza ubwo bucuti. C'est évidemment un grand plaisir, un grand honneur pour nous, le club de foot de la communauté chinoise au Bujumbura. Ati n'umunezero n'iteka ryinshi kuri twebwe umugwi w'umupira w'amaguru w'igihugu c'ubushinwa babangaha i Bujumbura kubona dukinye urukino rwa kivandimwe n'umukuru w'igihugu hamwe n'umugwi wiwe. Ati intumbero no gukomeza ubucuti hagati y'u Burundi n'ubushinwa. Ati turashima ukuntu ibintu bitera bigenda neza hano mu gihugu canyu c'u Burundi. Ati natwe tuzobandanya dufasha mu iterambere ry'igihugu canyu. Ati ni muri iyo ntumbero rero nizera ko kuva ubu nimba hari igihugu kitazohemuka mu iterambere ry'igihugu canyu, ico gihugu ni igihugu c'ubushinwa. Rassurez-vous, vous pourrez toujours compter un pays fidèle et sincère dans vos efforts de développement du pays, c'est la République populaire de Chine. Akaba ari no ngaha duciye dusozera ko ikiganiro ku kivi c'uno musi. Olivier Mukunzi nakibashikirije nkaba ndabipfurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho utaha.